muri irya misi Yezu yarasemereye ati uwunyemera sije yemera uwantumye, zongeye uwumbona ababonye uwantumye. Jewe naje ku isi nk'umuco kugira ngo uwunyemeye ntagume mu muzimagiza. Hagize wumva amajambo yanje ntayazigame, sije ndamucira urubanza, kuko ntaje gucira urubanza isi, nazanywe no kuyikiza. Uwumpinyura ntiyakire amajambo yanje azoronka ikirimucira. Ijambo navuze niryo rizorumucira ku munsi w'imperuka. Nanone sinavuze niraritse, kuko ariko dawe yandungitse niwe yantegetse ivyo mbwirizwa kuvuga no kumenyesha. Bisubiye ndazi ko iteka ryiwe ari ubuzima budahera. Nuko rero ivyo mvuga ndayivuga uko data yabimbwiye. Dushimagize ijambo ry'Imana. Ntore z'Imana, mwebwe mwese dusangiye kino gisabisho c'imisa kuri no samirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, tubandanya tuzirikana ijambo ry'Imana dukura mu nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yanditswe na Yohani. Yezu abandanya atwimenyesha kandi aduhishurira ubunywanyi bafitaniye na Data, maze muri no nkuru nziza y'uno munsi Yezu atwihishuriye yuko arinde. Yezu atwihishuriye bwa mbere yuko ari umutumwa wa Data kandi akaba n'umuco w'abantu. Ngiryo ijambo tugomba tuzirikane: Yezu Kristu umutumwa wa Data, Yezu Kristu umuco w'abantu. Ubwa mbere, nk'uko Yezu ari umutumwa wa Data, nitube abatumwa ba Yezu yadutoye. Yezu yavuze ati uwunyemera si jewe yemera uwantumye. Muri iryo jambo Yezu avuze turategera ko Yezu atari we yitumye, ariko afise uwamutumye. Nico gituma uwemera ivyo avuga aba yemeye uwamutumye, aba yemeye Yezu. Mu yindi mvugo, Yezu ni intumwa ya Data, Yezu ni umumisiyonari wa Data, Yezu ni intumwa ya Data. Duce dutegera kandi ko guca bugufi k'umutumwa birangukira muri aya majambo avuze, kuko adakora ico ashatse, akora ahubwo ico wamutumye ashaka. Yezu arategera ko icari atari we yacigize, ahubwo yakigizwe n'uwamutumye. Yezu amenyesha uwamutumye. Yezu ashaka kudushikana kuwamutumye. Yezu ashaka kudushira mu bunywanyi n'uwamutumye. Yezu ashaka kudushira mu bunywanyi na Data. Yezu rero n'umutumwa, maze muri ubwo butumwa afise no kutunywanisha na Data uwo yamutumye, maze kugira ngo Yezu Kristu nawe agiranire ubucuti buhambaye na Data, kandi natwe agomba kudushikana muri ubwo bucuti. Ntore z'Imana, umukristo wese n'umutumwa abwirizwa gushikana ku Mana bene wabo. Ubwo butumwa dufise burahambaye kandi ntibworoshe, ariko burashoboka kandi burashobora kuranguka. Kuko kugira ngo dushikane abandi ku Mana, tubanza kuba natwe dufise ubucuti, dufise ubunywanyi bukomeye n'Imana. Ko turi abatumwa ba Yezu, kugira ngo dushikane abandi kwa Yezu, nuko tubanza kuba turi mu bunywanyi budacika kandi buhambaye, na kare umuntu atanga ico afise. Ubwo ntaho tubwira abandi ko babwirizwa gukunda Imana natwe tutayikunda, ko babwirizwa kuyisenga neza natwe tutere ku gisabisho, ko babwirizwa kuyimenya natwe tutarayimenya, ko babwirizwa kuyikorera natwe tutayikorera. Yezu ati uwumbonye ababonye uwantumye. Umutumwa w'ukuri niwerekana uwamutumye. Umumisiyonari w'ukuri si uwiyerekana, ahubwo yerekana uwamutumye. Ubonye Yezu ababonye Data. Ntore z'Imana, iri jambo ridutumiriye kuba ibibonesherezo bya Yezu muri bene wacu. Abatubona babone Yezu. Na kare Pawulo Mweranda niwe watubwira ati
ntimuzi ko muri umubiri wa Kristo. Nitube ishusho rya Kristo nk'uko Yezu ari ishusho rya Data. Mu buzima bwacu nihibonekeze ishusho y'Imana, nk'uko Pawulo na Baranaba batorewe igikorwa cyo kumenyesha Imana mu makungu y'abapagani, na twebwe ngico ico dutorewe. Handitswe ngo, mutima mweranda babwira ati ncagurira Sawuli na Baranaba ndi n'igikorwa nabatoreye. Ubandanije usoma ico gitabo, na cyane cyane usoma iryo jambo ry'Imana, urabona yuko igikorwa batorewe ari ukumenyesha Yezu Kristo yazutse, Yezu muzima, Yezu mukiza, mu bisagara by'abataramumenya, mu bisagara by'abapagani. Iryo jambo ngo ncagurira rirahambaye. Ugucagura no gutorwa canke gutora. Ugucagura canke gucagurwa no gushigwa ku ruhande, no gushingwa iki canke kiriya. Ugucagurwa canke gucagura no kuba wahiswemwo canke bakaguhitamwo, canke gutyo nawe ugaheza ukagamburuka iryo jambo, canke ukagamburuka uwo yaguhisemwo ukamugamburukira. Ntore z'Imana, mwibatisimu umukama yaraduhisemwo, yadushize ku ruhande, mise à part, yaradutoye kugira ngo aduhe igikorwa co kumubera ivyabona. Baratwibitse ko ibiganza, baradusabira mutima mweranda kugira ngo dushobore kuba ishusho y'Imana. Ngiryo iteka rero rikomeye twarose, niryo kuba ishusho y'Imana mu bantu, ishusho yo kuba umutumwa wa Yezu yazutse, Yezu muzima muri bene wacu. Ubwa kabiri, nk'uko Yezu ari umuco w'abantu, nitube abana b'umuco. Yezu ati jewe naje ku isi nk'umuco. Ego cane, Yezu numuco kuko amajambo yiwe arimwo ukuri. Numuco kuko amajambo yiwe arimwo ubuzima. Numuco kuko amajambo yiwe arimwo inzira. Numuco kuko amajambo yiwe arimwo urukiza. Nico gituma umwemera akemera n'ivyo yigisha aba ari mu muco kandi akaronka n'urukiza. Ariko abantu badashaka umuco, mu kutumviriza amajambo yiwe, baraheza gutyo bagaca bacirwa urubanza. Noneho ntibacirwa urubanza, nibo bagwiciriye. Yezu ntiyaje gucira urubanza abantu, ahubwo yaje ngo abantu baronke urukiza. Utamwemera canke udakurikiza amajambo yiwe aba yiciriye urubanza rubi, aba yijanye mu muzimagiza wenyene ubwiwe, aba yihitiyemwo kuba mu muzimagiza. Bavukanye, ntore z'Imana, nitubone umuzimagiza turimwo w'ibicumuro, twinjire mu ntimatima y'ubuzima bwacu. Umuzimagiza w'ubusuma n'ubunyonyezi vyimonogoje mu mibano yacu no mu gihugu cacu. Umuzimagiza w'urwanko wiganziye imibano n'imiryango yacu. Umuzimagiza w'amacakubiri wafutanije imitima ya benshi mu gihugu. Umuzimagiza w'ubusambanyi wafutanije canke ufutanije abantu benshi ku myaka itandukanye. Umuzimagiza wo kwihebura, na cane cane kuri abo bose babuze ukwizera, kuri abo bose badagisenga, na cane cane urwaruka rugomba gufata akazoza mu ntoki kabo aho gashira mu minwe y'Imana. Ntore z'Imana, niduhamagare Kristo yazutse atubere umuco, maze dushobore gukirurutsa ubwenge n'imitima yacu, twemere ijambo ryiwe, maze dushobore gukira, kuko iteka ry'Imana nuko turonka ubuzima budahera. Amen.